Murime wigendere uzone kukiranuka murime wigendere uzobone kunezererwa amakamba arateguwe n'ibihano birateguwe ijamwo mu nzira zibiri uce muri mwe wigendere uce muri mwe wigendere uzobone kukiranuka uzo muri mwe wigendere uzobone kunezererwa rabawe ahigihe kigeze none heraba tera intambwe mu rugamba tera intambwe kuri wa mugwanizi satani agomba kutunyaga ko gakiza kacu tera intambwe kuri wa mugwanizi satani agomba kutunyaga ko gakiza kacu rabawe ahigihe kigeze none heraba tera intambwe ku rugamba tera intambwe kuri wa mugwanizi satani agomba kutunyaga ko gakiza kacu satani atateza imitego ijamwo mu nzira zibiri ijamwo mu nzira zibiri uce muri mwe wigendere uce muri mwe wigendere uzobone kuneranuka uzo muri mwe wigendere ucemone kunezererwa satani yateze imitego ijamwo mu nzira zibiri ijamwo mu nzira zibiri uce muri mwe wigendere uce muri mwe wigendere uzobone kuneranuka yo ingene abanyabyaha bagiye gutemwa nk'ubwatsi we ibara 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 yo ingene abagororotsi bagiye kwakaka nk'izuba we amahoro 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 akira niwakira amahoro akira yakorera akira amahoro wara yakorera akira akira mwara yakorera akira 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 nimwakira amakanzu mwara yakoreye mwahuye n'ibikomere mwarihangira mwahuye n'intambara mwabanye na shetani mwaramutsize none muruhuke nimwakira amakanzu murashitse mw'ijuru nimwakira amakanzu mwihanganiye byinshi
nimwakira amakanzu mwatsinze urugamba nimwakira amakanzu mwatsinze urugamba nimwakira amakanzu mwarasenze n'impana nimwakira amakanzu mwatsinze urugamba mwahihanganiye byinshi nimwakira amakanzu mwaratsinze shetani n'imigabo yiwe yose nimwakira amakanzu mwatsinze shetani muratsinze urugamba numwakira amakanzu nimwakira amakanzu mwihanganiye byinshi mwarasenze imana nimwakira amakanzu twababwiye iminsi myinshi ko tuzobahemba nimwakira amakanzu nimwakira amakanzu mwihanganiye byinshi muratsinze urugamba nimwakira amakanzu muratsinze intambara muratsinze shetani n'imigabo yiwe yose akira akira nimwakira amakamba mwahuye n'ibikomeye mwahuye n'intambara muratsinze urugamba nimwakira amakamba murashitse mu ijuru mwihanganiye byinshi muratsinze satani n'imigabo yiwe yose nimwakira amakamba muratsinze shetani muratsinze n'umwasi mwahuye n'amajambo ayo murayanesha mwahuye n'intambara izo murazitsinda hakira hakira nimwakira amatunda mwahuye n'intambara mwahuye n'ibikomeye nimwakira amatunda mwahuye n'inzara nyinshi hakira n'amatunda mwarasonze murihangana nimwakira amatunda ntimwahemukiye imana nimwakira amatunda mwakoreye imana neza nimwakira amatunda nimwakira amatunda muratsinze urugamba muratsinze shetani mwahuye n'ibikomeye ivyo mwarabitsinze n'umwanya wo kutuhenda nimwakira amatunda mwahuye n'ibikomeye muratsinze urugamba muratsinze shetani nimwakira amahoro muratsinze n'umwasi mwahuye n'intambara muragwana muranesha nimwakira amatunda nimwakira akira nimwakira akira 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 nimwicare muruhuke aha hose ni wanyu ibi byose ni vyanyu aha hose ni wanyu muratsinze shetani ibi byose ni vyanyu nimwicare muruhuke mwicare mugubwe neza mwaratsinze shetani n'imigabo yiwe yose mwaratsinze n'umubi n'imigambi yiwe yose ibi byose ni vyanyu nimwicare munezerwe muratsinze urugamba murageze mu ijuru muratsinze satani mwicare mugumwe neza muravuye mu iyisi murashitse mu bwagiwe ibi byose ni vyanyu aha hose nahanyu hakira hakira urashobora gutera haleluya
urashobora gutera iyindi. Haleluya. Imana izogushoboze utsinda urugamba. na Mungu akuwezeshe kushinda vita. Ureke gufyina. Usiendelee kurejareja, Ureke gufyina. usirejareja, usizubae, Zoshobore gushika mu ijuru amahoro. uweze kufika mbinguni kwa amani. Ndabaririmbira iyindi. Na waimbie nyimbo nyingine Sawa, ejo. kesho. Sasa Ejo. kesho, Sawa. Eka dusabe Aristide. acha tumusihi mchungaji Aristide. Uyu munsi murahezagirwa, tufise abakozi benshi mu mwanya. Leo hii Murahezagirwa. mtabarikiwa, tuko na watumishi wengi, utabarikiwa. Na jewe hari ijambo Imana yampaye. Naye kuna neno ambaye mgampa. Mu mwanya turarisangira. Mta kidogo mtachangia. Tienda naba turi hano, Imana iratugira neza cyane. Nataka kukwambia Mungu atendea. Dazi Imana iradutabara kandi Mungu iradushigikiye. atatusaidia pia atatuwezesha. Komera amashyi Umwami Yesu. Haleluya. 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 Jina la Bwana libarikiwe. Zina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Jina la Bwana lipewe sifa. Zina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen, amen. Amen. 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 Haleluya. Amen. Nilikuwa nawaza utasimama mahali ulipo. Nilikuwa nawaza utasimama kwa miguu yako. Nagomba ndagusabe Umshangilie huyu Mungu ambaye anatuma huko mahali hapa. Imana yakoranirije hano. Haleluya. Amen. Tutabaki tukisimama tusome neno la Mungu. Turaguma duhagaze hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Tuko mu Injili ya Yohane. Turi mu gitabo cy'umwishwa n'Imana Yohana. Sura yake ya 15. Igice 15. Tunakamata mstari wake wa 5 hadi mstari wake wa 7. Fata umurongo wa 5 gushika ku murongo w'7. Sura 15 mstari wa 5 hadi wa 7. Igice 15 ku murongo wa 5 gushika ku 7. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Parole du Seigneur. Amen. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Jewe muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cyane. Kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Iyo umuntu atagumye muri jewe atabwa nkuko ishami ritererwa inyuma y'umurima w'imizabibu. Ari rikuma maze ayo mashami bakayegeranya bakayaterera mu muriro agasha. Nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cyose kizobabera kuno. Imana yo mwijuru habwa icubahiro. Père, nous te bénissons.
Nous te rendons grâce pour ta parole de ce matin. Nous voulons, Seigneur, que ta présence soit manifeste en ce lieu-ci et que tu règnes à cet endroit et que ta parole, Seigneur, ait de la place dans le cœur de tes enfants. C'est vrai, tu es et tu resteras toujours notre Seigneur. Bénis cette parole en la donnant, Seigneur, que ça ouvre les cœurs. En la donnant, Seigneur, que cette parole soit une solution à tous nos problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwami wacu Yesu ahabwe icyubahiro. Asubuhi ya leo Mwa iki gitondo cy'uno munsi tuna hili neno ndogo. turafise iri jambo rito. Nitalisema kwa machache. Ndaza kurivuga mu majambo make. Amen. Amen. Ili upate kulisikia. Kugira ngo ushobore kuritahura. Ya kwanza ni kukuambia, ubwa mbere ndagomba kukubwira usimame, uhaguruke, utazame mwiko pembeni yako. hanyuma urabe uri ruhande yawe. Umuulize sasa, wewe umefika hapa je? Mubaze uti mbega wewe washitse hano gute? Haleluya. Amen. Muulize. Mubaze. Sijue kama ni ndege imewaleta. Sinzi ko ari jambo ryabazanye. Sijue kama ni fize imewaleta. Sinzi ko ari amaviza yabazanye. Mimi ninajua kitu moja kiliwaleta hapa. Ariko ndazi ikintu kimwe cyabazanye. Ni kwamba kuna mtu alisema nuko hariho umuntu umwe yavuze bila mimi, uko utazonyemera, bila mimi atafise jewe hamufanya chochote. Ntacho ashobora gukora. Huyo ndio aliwaleta. Uyo muntu niwe yashoboye kukizana. Maana haingelikuwa yeye, iyo atabawe hakuna kitu kingelifanyika. Nta kintu na kimwe cyari gukoreka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Huyu Yesu tuvuga anasema, aravuga bila mimi, atari jewe hakuna kitu mnaweza mkafanya. Nta kintu na kimwe cyoshoboka. Kwa kweli tuna nguvu. Nukuri turafise inkomezi. Kwa kweli tuna vitu. Nukuri turafise ibintu. Kwa kweli tuna kila kitu tunaweza kukigusa. Nukuri turafise ibintu byose dushobora gukora ko. Kazi inaendelea. Akazi kakabandanya. Bila yeye. Ariko ata Yesu aliye msingi. Yapfuye. Aliye msingi. Yesu fondation. Hakuna kitu inaweza endelea. Nta kintu na kimwe gishoboka. Salimia mwenzako. Ramutsa uwo muri kumwe. Umwambie ndugu yangu. Umubwire mugenzi wanje. Shika Yesu. Fata Yesu. Maana bila yeye, kuko ata Yesu hakuna bulenganzira. Nta nzira ihari. Bila yeye, ata Yesu hakuna kazi yoyote. Nta kazi gashoboka. Bila yeye, ata Yesu hakuna maendeleo yoyote. Nta gutera imbere bihari. Bila yeye, ata Yesu hakuna raha papa. Nta munezero. Yesu anakonfirme watumishi wake, anawaambia. Yesu aremeranya n'abakozi b'Imana, arababwira bila mimi, atajewe hakuna kenye mutafanya. Nta kintu na kimwe muzoshobora gukora. Na kila mtumishi wa Mungu, kandi umukozi w'Imana wese mumuonea kwa haya maneno, mumuonera kuri aya majambo. Maana Yesu anasema, kuko Yesu yavuze, ukidumu ndani yangu, ngo niwihana ibyaha byawe. Si yeye alimaliza sema eti bila mimi, si wahejeje kuvuga ngo atajewe hakuna kitafanya. Nta kintu na kimwe ushobora gukora. Kisha anasema, nyuma aravuga, sasa ubu ukidumu ndani yangu, nuba muri jewe, na maneno yangu ikidumu ndani yangu, kandi ijambo ryanje rikaba muri wewe, anakupatia liberté. Nukuvuga ngo acaguha uburenganzira. Sema liberté. Acaguha uburenganzira. Niko nasema useme liberté. Ariko aravuga ngo muvuge ngo uburenganzira. Niko nasema useme liberté. Nariko ndavuga ngo muvuge uburenganzira. Yesu anakuambia, Yesu arakubwira, wakati yoyote utadumu ndani yake. Yesu arakubwira ngo umwanya wose uzoba muri we, kila utafanya naye. Ikintu cyose uzokorana nawe. Na ukitumika na Yesu, kandi nukorana na Yesu, uko na certitude ya kufikisha kila kitu. Ufise uburenganzira gushika aho ushaka. Anasema omba. Aravuze ngo senga. Wewe ambaye umedumu ndani yangu, wewe uri muri jewe, na maneno yangu iko ndani yako, kandi amajambo y'Imana akaba muri jewe, omba chochote kile, saba ico ushaka cyose. Nilikuwa nachunga amina yako. Narindindiriye amina yawe. Nilikuwa nachunga amina yako. Narindindiriye amina yawe. Maana kuba kwetu mahali hapa, nukuvuga ngo ukuba hano kwacu,
ni travail, ni igikorwa ni travail ni igikorwa ya kutumika na Yesu, yo gukorana na Yesu, ni travail ni ya igikorwa kudumu ndani ya ni Yesu, igikorwa cyo kuba ni muri Yesu, travail ni ya igikorwa kuomba ndani ya Yesu. cyo gusenga muri Yesu. Bila ile Atabyo haungeli parashite ntabwo yako. wari gushobora gushika hano. Haleluya. Amen. Baba yangu hana mbingu. Se wiwe nta juru afise. Baba yake na Josefu hana mbingu. Se wa Yosefu nta juru afise. Hata Josefu mwenyewe hana mbingu. Na Yosefu wenyene nta juru afise. Mbingu iko nayo, ariko ijuru afise ni kukubali kutumika na Yesu, nukwemera gukorana na Yesu, ni kukubali kudumu ndani ya Yesu, nukwemera kuba muri Yesu. Vina trase njia ya kwenda mbinguni. Hiyo niyo itanga uburenganzira bwo gushika mu ijuru. Kila Mkristo aliye mahali hapa, kandi umukristo wese ari hano, akubali kama bila Yesu yemere ko ata Yesu hakuna kitaendelea. nta kintu na kimwe gishobora kugenda. Akubali kama asipodumu ndani ya Yesu, yemere nataba muri Yesu, hata uombe usiku na mchana, naho uzosenga ijoro n'umurango, yesheke mutupu, azoba ari marushwa gusa. Parado gato, umuntu yazananye na Joyeuse, umuntu yoba yazananye na Joyeuse agende hariya baramukeneye byihuta cyane. Umuntu yazananye na Joyeuse anyaruke baramukeneye byihuta gose. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema, Biblia iravuze, Yesu alikuwa na keti na batumishi yake. Yesu yari yicaranye n'intumwa ziwe, alikuwa anabaelezea pole pole, agenda batahuza buke buke, anabaambia, arababwira, mimi ni mzabibu, jewe ndi umuzabibu, na nyinyi ni matawi, kandi namwe muri amashami. Sasa matawi bila mzabibu haiko, kandi amashami ntashobora kwama. Amen. Atagiti. Akasema nyinyi matawi, aravuga ngo mwebwe amashami, kama hamudumu ndani ya, ni mutaba muri jewe, mutakatiwa, muzocibwa, na mukisha katiwa, kandi ni mwacibwa, mutatupwa motoni, muzotererwa mu na muriro, mwisho yenu ni kuungua. kandi impara yo byose nugusha. Hakuachia pale, ntabwo yahereje ngaho, ndio maana arababwira ngo nico gituma mudumu ndani ya, bibasaba kuguma muri jewe, na maneno yangu idumu ndani, kandi amajambo yanje agume muri mwebwe, ili kila mutakacho ni omba, kugira ngo ico muzosaba cyose ni wapi ndakibahe. Watu wengi walitumika bila Yesu. Abantu benshi bakoze badafise Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Petro alienda vua samaki. Petero yagiye kuroba isamaki. Yesu anakufa. Igihe yabona Yesu apfuye, asema hii kope tuliingia mwana kwa aravuga ngo ibi bintu twinjiyemo nje mbona tutayishije. Mbega tuzobaho gute? Tulikuwa tumeacha mitumbu yetu, twasize ubwato bwacu, na nyavu zetu, n'insenga zacu, tukajifungia kwa ubwa, hanyuma twibohera kuri uyu mugabo. None raba yagiye, tutafanyaje? Tuzogira gute? Tutayishije? Tuzobaho gute? Akasahau, ariko yibagira kama Yesu alimwambia, ko Yesu yamubwiye, wewe ni Petro, yamubwiye wewe ni Petero, kandi kuri wewe nzohubaka urusengero. Petero asiga Yesu, asubira kandi kongera kuja kuroba. Anaenda vua samaki, yagiye kuroba isamaki. Acha nikwambie, reka ndakubwire, uyu Petero alikuwa mvuvi mwenyiko qualifié. Uyu Petero yari umurovyi akomeye cyane, lakini ile siku, ariko urya munsi, kwa kuwa aliacha Yesu, kuko yazetse Yesu, alivua usiku yote mzima. Alivua usiku yote mzima, yarovye ijoro ryose, hakupata hata samaki. Nta samaki nimwe yigeze aronka. Chanzo ni nini? Ico shatse kuvuga ni iki? Hana filea mzuri, hana filea mzuri. Mbega ntiyari afise urusenga gwiza? Hajue kwenye banategeaka. Mbega ntiyari azi aho bashobora gutegera ifi? Chanzo yake, ikibazo cy'ivyo byose ntabwo alikuwa amedemisione kukazi, kuko yari yarataye umurimo. Acha nikwambie, reka ndakubwire, ilipokuwa asubuhi uno munsi muri iki gitondo, Yesu akawatokea. Yesu arabiyereka. Yesu alipowatokea, Yesu amaze kubiyereka, akawaambia, arababwira, enyi watoto wadogo, mwebwe bana bato, munipe samaki nile. Nimumpe ifi nge. Petro akamwambia, Petro arababwira, tuliloa usiku yote mzima, twakesheje ijoro ryose turoba, hatukupata hata kitu. ntitwarose na kamwe.
Haleluya. amen. Tuliloa usiku yote Twaraye mzima, turaroba ijoro ryose hatukupata kitu. ntitwarose ikintu na kimwe. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana rihabwe Yesu icyubahiro. akamwambia, Yesu aramubwira, chukua nyavu yako. aramubwira ngo fata urusenga Tupa hapa rwawe pembeni. terera harya. Hakumwambia chukua nyavu yako, Ntabwo yamubwiye ngo fata beba urusenga katika maji rwawe makubwa. ngo jana hariya mu mazi menshi. Akamwambia tia hapa pembeni. Yamubwiye ngo shira aha, tia hapa pembeni. shira aha ku Acha ruhande. nikwambie, Reka kuamini ndakubwire, yako kwemera bila kwawe kutembea na Yesu atakugendana na ni Yesu bure. ntaco bimaze. Akamwambia tia nyavu hapa pembeni. Aramubwira ngo terera urusenga rwawe hano. Petro akamwambia, Petero aramubwira, hapa pembeni. aha hafi ku Mbona nkombe, tulipima hapa? mbona ko twiriwe twaraye ngaha Hatukupata nta kintu kitu. twaronse. Yesu akasema, Yesu aravuga, nasema je nivyo mvuze, tupa hapa. terera urusenga rwawe ngaha. Kilitokea nini? Icyakurikiye ni giki? Alipotii, Amaze kwemera, amaze kwemera kutupa nyavu, guterera urusenga, alishindwa kukokota nyavu. yarananiwe no Juu gukwega ya nini? ifi. Kubera iki? Anayetumika na Yesu, Kuko ukoze ugendana na Yesu, kokota watu kutoka pande na pande. Yesu Imana ikwega abantu impande zose. Mungu anakukonekte na watu kutoka pande zote. Imana iguhuza n'abantu kuva mu mpande zose. Imana izana iburyo impande zose. Kubera iki? Juu unatumika na Yesu. Kuko ukorana na Yesu. Yesu anajua nani anafaa kwa huduma. Yesu arazi Yesu anajua kwa hii uvuga muda butumwa. nani anastahili kuingia ndani ya sisi. Yesu arazi Yesu anajua kwa hii muda nani anastahili kuwa karibu yako. Yesu arazi muri uyu mwanya ninde akwiye kuba hafi yawe. Nico gituma ugendana na Yesu, ukorana na Yesu, una possibility ya kufanya vyote unapaswa kufanya. Amina. Niyo mpamvu ugendana na Yesu ufise ububasha bwo gukora ibintu byose. Haleluya. Amen. Hakuna assurance ya Mkristo. No kuvuga ngo nta burenganzira bw'umukristo sa vile kutembea na Yesu. Mu gihe utagendana na Yesu. Nipatie amen kubwa. Nagomba ngume amen. Nipatie amen kubwa. Nagomba ngume amen. Nilikuwa na waza wenye kuwa na assurance. Nariko ndavuga abafise uburenganzira bwo guhindura iyi si. Ya kutransformer hii Bujumbura. Guhindura iyi Bujumbura. Wangelisimama wanalalamika haleluya. Bari guhagarara bagatera amen. Maana muko na Yesu. Kuko mufise Yesu. Na munatembea na Yesu. Kandi mugendana na Yesu. Hakuna kitu kitawashinda ndani ya hii. Nta kintu na kimwe gishobora kubananira. Ndani ya hii nchi hakuna kitu kitawashinda. Kuko muri iyi fungugo dufise. Maana Yesu. Kuko Yesu njo garanti. Yesu dufise niwe mushinge canke niwe rufatiro. Amen. Amen. Biblia yangu inasema kwa mstari wa 8. Biblia yangu iravuga ku mstari wa 4 ya kwamba ko si vous portez beaucoup de fruits,